Muy buenas noches, mwiriwe hermanos bakundwa y nshuti amigos na bene presentes data muri hano aquí en Antofagasta, aha muri Antofagasta República de Chile. muri Repubulika yo muri Chile. Un privilegio muy Kuri grande jewe estar con n'ihigwe ustedes ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya kugira ngo unos momentos de nsabikanye compañerismo namwe umwanya wo alrededor de la kuyaga palabra de Dios ku bijanye y su n'ijambo ry'Imana hamwe correspondiente n'umugambi a wayo este tiempo final. uhuye n'iki gihe c'iherezo. Para esta noche tenemos el tema Muri iri joro Todos dufise icigwa citwa ngo twese tuzopimwa, todos twese seremos probados, tuzogeragezwa. para lo cual leemos Araco gituma dusome en Deuteronomio capítulo mu gusubira mu vyagezwe 8 y igice también c'8 ndetse kandi leemos dusome en Hebreos capítulo no mu 11, Baheburayo verso igice ca 11 17 umurongo wa 17 ukabandanya, turabe Deuteronomios uko tubwirwa mu gusubira mu vyagezwe. Gusubira mu vyagezwe Deuteronomio gusubira mu capítulo vyagezwe igice c'8 verso 1 en adelante dice: uhereye ku murongo wa mbere ukabandanya aravuga ngo ivyagezwe byose mbagera uyu munsi muze mu vyitondere mu bishitse kugira ngo mubone kubaho mugwire, kugira ngo mwinjire igihugu uhoraho yarahiye basugokuruza banyu ko azokibaha, kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo abacishe bugufi abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ivyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Nuko yabacishije bugufi yemera ko musonza, araheza bagaburira manu mutare muzi na basugokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo bamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa, ariko atungwa n'amajambo ava mu kanwa k'uhoraho. Hamwe kandi Hebreos capítulo no mu Baheburayo igice 11 verso ca 11 mu murongo 17 en adelante dice: umurongo wa 17 ukabandanya 17 na 18. Capítulo 11 verso 17 igice ca 11 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19 mu Baheburayo haravuga ngo ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka ku kimazi hamwe yagezwa. Mbere wari yarakiranye gishika amasezerano yariko aratanga ku kimazi umwana wiwe w'ikinege, uwo yari yarabariwe ivyiwe ngo kuri Isaka niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa, kuko yishimiye ko Imana ishobora no kuzura abapfuye, nico catumye amugarurirwa nk'uzutse. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ku bw'ijambo ryayo kandi ikatwemerera kuritahura. Icigwa cacu ni twese tuzogeragezwa, twese tuzopimwa, tuzogeragezwa. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Biciye muri kahise ka Bibiliya dushobora kubona ko kandi igihe Imana yashira abantu ba mbere babiri ngaha ku isi, Adamu na Eva, nabo nyene barageragejwe. Umuntu wese aza kuri uno mubumbe w'isi aza kugira ngo ageragezwe. Rero murabe namwe, Adamu na Eva bari bashizwe kuri uno mubumbe w'isi kandi bategerezwa guca mu ntambuko runaka aho bari kugeragezwa. Adamu na Eva bari ku isi, bobo nubwo bari bafise umugisha w'Imana, ariko ntibari bwemerwe nk'abana b'Imana. Kubw'ivyo rero ni mbere yuko umuntu yemerwa nk'umwana w'Imana,
niho ikigeragezo kimuzako kandi nabo barageragejwe mu itongo rya Edeni barananirwa baragwa kubw'ivyo rero batakaje uburenganzira bwo kubandanya babaho ibihe bidashira. Adamu yashoboye kumara gusa imyaka 900 n'iyindi rengako kuko mu kigeragezo Adamu yaciyemwo Adamu na Eva barananiwe baragwa. Uko niko rero ntibashoboye kubandanya babaho. Adamu yashoboye kumara gusa, reka turabe imyaka Adamu yashoboye kumara mw'itanguriro. Encontramos el tiempo que pudo vivir turabona igihe Adamu yashoboye kumara. Reka turabe igice carico, igice tubisangamwo mu gice ca 5 imyaka 930 niyo Adamu yashoboye kumara. Ni imyaka myinshi. Buri muntu wese wo mu gihe cacu vyamunezera kumara nk'imyaka 500 n'imiburiburi, ariko mwitegereze Adamu yamaze imyaka 930 ariko yarapfuye. Ntiyashoboye kurenza imyaka 1000, kandi kurenza imyaka 1000 nta nivyo yari gushobora. Umuntu yashoboye kubaho imyaka myinshi inyuma yo kugwa yabaye Metusalemu, ariwe yamaze imyaka 969, ariko ntibashobora gushikana imyaka 1000 kuko umunsi umwe imbere y'Umwami Imana kuberemwo abantu n'imyaka 1000. Kubw'ivyo rero muri ico gihe c'imyaka 1000 ku muntu, muri ico gihe ubuzima bw'ikiremwa muntu ntibwashoboye kugeza imyaka 1000. Rero mwitegereze namwe ingene ikiremwa muntu igihe cageragezwa mw'itongo rya Edeni carananiwe kiragwa, nuko nticashika ku kwemerwa ku gucungurwa. Iyo umuntu aza kurenga ico kigeragezo akabandanya ashikamye ku ijambo ry'Imana, yari kwemerwa nk'umwana w'Imana akajya ku giti c'ubugingo, nuko akabaho ibihe bidashira. Kandi aha ni hari kuvugwa hati Adamu amara, reka turabe imisi yose Adamu yamaze yabaye imyaka 930 arapfa, ariko hari kuvuga hati Adamu rero amaze imyaka runaka abandanya baho. Hakuvuga hati arapfa, hari kuvuga hati abandanya bahari muzima kandi azobandanya baho. Rero dushobora kubona ko Adamu wa kabiri ivyanditswe bivuga ko yishize ku ivyaha vyacu, yihindura ubupfa, arapfa kubw'ivyaha vyacu, ariko yongeye kubaho kandi no baracari muzima. Murabona Adamu wa kabiri yagomye ashikamye ku ijambo ry'Imana akarengana ico kigerageza akagitsinda. Dushobora kubona ko ivyanditswe bivuga ko nubu akiri muzima kandi azobandanya baho. Uko niko rero bizoba ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. Abantu ku giti cabo bazogoma bashikamye ku ijambo ry'Imana mu gihe canke ikiringo bemerewe kubamwo, kandi nubwo umubiri ugaragara uboneka wopfa, umuntu abandanya abaho mu mubiri wiwe wa teofaniya, hanyuma ku munsi wa nyuma akazozukira mu mubiri uhoraho, nuko akabandanya abaho. Rero murabe ingene abo bantu bose b'Imana baciye mu ntambuko y'ikigeragezo barageragejwe, kuko twaje kuri no mubumbe w'isi kugira ngo tugeragezwe. Kandi rero Imana yashize imbere y'ikiremwa muntu ubuzima, ubugingo n'urupfu, umugisha hamwe n'umuvumo. Ivyo Imana irabitubwira mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe.
arico ari igitabo muy importante para igitabo c'ingirakamaro cyane ku ihanga ry'abaheburayo ndetse no ku kiremwa muntu cose mu gice ca 30:19 kugeza ku 20 haravuga ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi ko ivyabona bizobagiriza yuko mbashitse imbere ubugingo n'urupfu umugisha n'umuvumo nuko nimuhitemwe ubugingo kugira ngo mubone kubaho mwe n'uruvyaro rwanyu ntitegereze ingene Imana iri nziza kugeza ubwo inaduhanura ko twohitamwe ubugingo mukundu haraho Imana yanyu mumwumvire mwifatanye nawe akaramata kuko ari we bugingo bwanyu no kuramba kwanyu kugira ngo mubone kuba mu gihugu yarahiye basogokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azokibaha. Dushobora rero kubona ingene Imana iduhanura ko twohitamwo ubugingo kugira ngo tubeho. Imana yashize imbere y'ikiremwa muntu nk'itongo rya Edeni ubuzima ubugingo n'urupfu igihe yashira ngaho igiti c'ubugingo hamwe n'igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Ivyo biti byose ni ishusho n'ingero y'abantu. Igiti c'ubugingo twese turazi ko ari Kristo. Igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza naco ni umugwanizi. Kandi kugira ngo ikiremwa muntu gishobore kurya kuri kimwe muri ivyo biti cyategerezwa kwambara umubiri caba igiti c'ubugingo canke igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. No kuvuga yuko Yesu Kristo yategerezwa kwambara umubiri canke umugwanizi. Kandi umugwanizi yambaye umubiri mu nzoka mwaca gikoko cyari gifise ubwenge cyane kurusha ibindi bikoko byose arico casa n'umuntu kirekire cyane kurusha umuntu kandi cyari gifise atari umubiri gusa ariko kandi cyari gifise na mpwemu nico gituma ciyumvira nico gituma cavuga nico gituma cyari gifise burya bwenge cyari gifise kandi cyari gikoko gifise ubwenge kurusha ibindi bikoko byose cyari kinafise n'ikibanza c'ubugingo ariko nta bugingo cyari gifise. Mu kibanza c'ubugingo niho umugwanizi yiteye nuko ari mwico gikoko arigaragaza kwabaye kwigaragaza kwa mbere mu mubiri k'umugwanizi ngaha ku mubumbe w'isi kandi biciye mu nzoka arico cari igikoko cegereye ikiremwa muntu ni naco kiremwa cabuze cazimiye cari hagati y'umuntu n'inguge kimwe ubushakashatsi burondera caciye regihenda Eva. Ivyarose biravuga ngo ntimube nka Kayini ari we yari uwo wa mubi ndetse kandi Bibiliya yaratwigisha yuko inzoka yahenze ihenda Eva. Dushobora rero kubona ico ivyo byose bisobanura. Dushobora kandi no kubona impamvu hagaragaye abana bo mubi ngaha ku isi. Umugani w'ugwafu n'uburo Kristo yigisha ko uburo ari abana b'ubwami no kuvuga ngo abana b'Imana kandi yigisha ko uwabivye uburo ari umwana w'umuntu. Yigisha kandi ko ugwafu ari abana b'umubi no kuvuga ibiremwa abantu kandi anigisha ko uwabivye ugwafu ari umugwanizi. Rero murabe ingene mwitanguriro habibwe uburo ndetse kandi hakanabibwa n'ugwafu ku isi. Umugwanizi yabivye ugwafu nico gituma ivyanditswe bivuga ngo ntimube nka Kayini yari uwo wande yari uwo wa mubi. None mubi ninde? Adamu si umubi ariko umubi yari inzoka ariyo isizwe na mpwemu w'umugwanizi yahenze Eva. Rero dushobora kubona ko icaca mw'idongo rya Edeni cari cagikomeye cyane ntabwo kwari kurya icamwa kijya gisanzwe.
rero dushobora kubona ikiremwa muntu caguye gikugwa mu bugingo budashira, nico gituma uhereye mu kugwa mu itongo rya Edeni ukabandanya ikiremwa muntu kiza ku isi nk'ikiremwa gipfa. Ariko Imana ntiyashize ikiremwa muntu ngaha ku isi ari nk'ikiremwa gipfa, ariko yagishizeho gifise ubugingo budashira. Ariko yavuze ko nicajya ku giti kimenyekanisha ko ibi n'iciza kizopfa. Yari intambuko y'ikigeragezo, ari nayo ikiremwa muntu cariko kiracamwo, ikiremwa muntu gihagarariwe na Adamu na Eva. Rero dushobora kubona ko bo bategerezwa kurindira kugeza ubwo igiti cy'ubugingo arico Kristo, mareka w'uhoraho, mareka w'isezerano, bateza kurindira kugeza ubwo yambara umubiri. Nuko rero aho niho ikiremwa muntu cari gushobora kujya ku giti cy'ubugingo kigashobora kuzana kubwo kurema kw'Imana, kikazana abana kuri uno mumbe w'isi. Ariko Eva yarihuse, kandi mu kwihuta akajya ku giti kimenyekanisha ko ibi n'iciza, icari cambaye umubiri mu nzoka. Vyagenze gute? Yazanye Kayini, hanyuma haca hagumaho urwo rutonde, hashigwaho urutonde ari narwo rwajemwo, rwari kuzamwo uruvyaro rwa Adamu na Eva biciye mu kwifatanya k'umugabo n'umugore, biciye mu bibonano y'umugabo n'umugore. Mwitegereze namwe, isi yagiye igwiramwo abantu benshi, ibiremwa abantu vyagiye bigwira cyane. Ariko Imana yarize ko ivyo byose bizoba, kandi Imana kuba ari Imana mushobora byose, ariyo izi byose kandi ishobora byose. Mwitegereze namwe, yo yari ifise ivyiyumviro muri yo, ari navyo yashaka kugaragaza iciyumviro c'ubukiza, no kuvuga ngo ubucunguzi ndetse n'ubukiza bw'ingwara. Nuko rero kugira ngo ishobore kugaragaza ivyo vyiyumviro vy'ubukiza, umuntu yaterezwa kuzimira, kandi kiremwa muntu caguye mu itongo rya Edeni. Rero cari cazimiye, Imana iraheza iramanuka mu itongo rya Edeni nk'uko buri gihe yabikora, ihamagara Adamu, ari we atari mu kibanza buri gihe yamarimwo. Rero yari yinyegeje, ari navyo nyene abantu bakora ngaha ku isi. Igihe bakoze ikosa runaka barinyegeza. Rero Adamu na Eva barinyegeje igihe bumvijwe ry'Imana, baca bikorera amataburiya mu mashami y'umusukoni. Imana rero ibahamagaye iramubwira ati, Adamu uri hehe? Adamu yaritavye, aribwira aho yarari. Aramubwira ati, numvise ijwi ryawe ndinyegeza, ngira ubwoba ndinyegeza. Kubera ko yarameze gute? Yarari gusa yagenda amenya. Rero murabona ko icaha gifitanye igisano no kugenda gusa. Rero dushobora kubona ko Imana yamubwiye ati, wariye ku giti, wariye ivyamwa by'igiti nakubwiye kutorya. Nuko amajambo yo kwisigura caratangura nk'uko buri gihe kiremwa muntu kibigenza, kigerageza kwisigura, kigasikura amakosa yaco n'ivyaha. Ariko amajambo yo kwisigura buri gihe ashika ku nyota ubu buri karayatanga. Uko niko rero Imana yarizi ko batari bumviye, ko bari bihuse, bakaba bariye ku giti cabazanira urupfu. Murabe, ubuzima n'urupfu byari biri ngaho. Igiti c'ubugingo n'igiti kimenyekanisha ko ibi n'iciza, arico giti c'urupfu. Kandi rero ikiremwa muntu cisanze mu bibazo bikomeye cyane, catakaje umugisha w'Imana, caraguye kiva mu bugingo budashira. Kubw'ivyo rero urubanza rw'Imana rwari rwaramaze kwandikwa, ati umunsi wariye kuri ico giti uwo munsi nyene uzopfa. Ubwo rubanza rwaterezwa gushitswa. Ariko mwitegereze, umunsi usanzwe Adamu yaririye ko
Imana ikanabimuhora mu buryo bugaragara Adamu ntiyapfuye mu buryo bw'impwemu yaraguye agwa mu rupfu ariko mu buryo buboneka mwitegereze yamaze imyaka 930 Adamu ariko ntiyashikanye imyaka 1000 kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni imyaka 1000 ku kiremwa muntu nuko rero mwitegereze muri ico gihe muri ako gahe k'imyaka 1000 y'ubuzima bwa Adamu yategerezwa gupfa ari wo munsi umwe imbere y'Imana rero Imana aho mwitongo rya Edeni yashiriyeho Adamu na Eva ishusho n'ingero ya Kristo mu gihugu ciwe cy'ubucunguzi ku musaraba Kalvariyo igihe yabaha insato kugira ngo bafuke ubwambure bwabo kugira ngo ushobore kuronka insato urusato rw'igikoko canke umwagazi w'intama nokora umwagazi w'intama utegerezwa gutangwa nk'ikimazi kuko wewe ntiwokura urusato ku gikoko canke ku mwagazi w'intama ngo wure ku mwagazi utagira urusato mu buryo bwari bwose uwo mwagazi wopfa ariko ubwa mbere ubwo mwagazi w'intama ico gikoko kiratangwa nk'ikimazi hanyuma bagakura ku rusato ivyo rero nivyo Imana yakoreye Adamu na Eva kubw'ivyo rero ivyo Imana yakoze ngaho byashushanya Kristo apfa ku musaraba Kalvariyo aho rero twafise ishusho ya mbere n'urugero rw'urupfu rwa Kristo ku musaraba Kalvariyo ndetse kandi dufise n'ubuvugishwa ubuhanuzi bwo kuza kwa Mesiya nyene mu itangura igice ca 3 murongo wa 15 igihe Imana yavuga ko uruvyaro rw'umugore munyihanganire uruvyaro rw'umugore ruzokomeretsa ku mutwe umwasi haravuga reka turabe mu gace ca 3 murongo wa 14 na 15 wora Imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mwishamba uzohora ukwega inda hasi uzojya umukongogo imisi yose yo kubaho kwawe ubwa mbere inzoka yagenda ihagaze kuko cyari igikoko cegereye umuntu cyane ni ca kiremwa cazimira cabura cazimangana ariko nyuma yo kuvomwa cyahindutse igikoko cikwega hasi kirekana no kuvuga ubu rero za gasuku ziravuga cyane kurusha inzoka no kuvuga ntizivuga habandanye havuga hati nzoshira inyankane hagati yawe n'uyo mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe rero mwitegereze inyankane ugwanko hagati y'umugore hamwe n'inzoka no hagati y'uruvyaro rw'inzoka n'uruvyaro rw'umugore ruzogokomeretsa umutwe nawe uzorokomeretsa igitsintsiri uruvyaro rw'umugore ngaha ni Kristo kandi ku musaraba Kalvariyo uruvyaro rw'umugore Kristo yarakomerekejwe ku gitsintsiri ni kuvuga ngo ku birenge akomeretswa n'uruvyaro rw'inzoka kandi Kristo uruvyaro rw'umugore yakomerekeje umugwanizi ku mutwe ngaho uwarose intsinzi mu kubambwa kwa Kristo s'umugwanizi ni Kristo yarose intsinzi hariya kuko we yigeze gupfa yishira ku ivyaha byacu kugira ngo aduhindure abadapfa kuko ingero yicaha n'urupfu ariko mu gukura ivyaha byacu mu kwishira ku ivyaha byacu yakuye urupfu kuri twebwe we yararujanye
arapfa hanyuma arazuka kuko yari yaje kugira ngo akore icyo gikorwa mu mugambi w'Imana. Yaravuze ati nta n'umwe nyaka ubuzima, ndabutanga ndabyishakiye kugira ngo nongere ndabwisubize. Icyo cyagezwe yavuze yuko yagihawe nande na data, ati ntanga ubuzima bwanje ndigura intama zanje. Rero yaravuze ngo mfise ububasha bwo kubutanga, mfise n'ububasha bwo kubwisubiza. Iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma ari konyene. No kuvuga ko iyo Yesu Kristo ataza gupfa ariya ku musaraba Karuvariyo mu kuza kwe kwa mbere, we nuba bakibayeho ngaha ku isi muri urya mubiri yarafise ngaha ku isi, ariko ababayeho gute? Ari wenyene ngaha ku isi. Umuntu umwe rudende yoba yari ku isi abayeho ibihe bidashira, abandi nabo barapfuye burundu, kuko ingero y'icaha n'urupfu. Kandi muri ico gihe Imana yari kuzana ibihano ku isi, nuko igahonya ikiremwa muntu. Ariko kubera ko Kristo yishize ko ibyaha byacu twese twisanze muri Kristo, yigeze icaha ku bwacu, ibihano by'Imana mu mwuzuro biraheza bigwa ku mukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Kandi rero ibyo byose yabikoze kugira ngo aduhe ubuzima, aduhe ubugingo. Ni nk'umuntu afise ideni rikomeye cyane rinini gose, nuko mwene wabo w'umutunzi akaza akishura iryo deni. Mbega uwo muntu yotegereza kwishyura ngahe uwo yari afise iryo deni? Nta n'ugwasha, nta n'ifaranga na rimwe. Kubw'ibyo rero uwo muntu yoshobora kuba hatekanye, kuko atana kimwe yishutswa, kandi nta n'umwe yoza kumufata, nta kintu na kimwe bamutwara canke ngo bamujane mu gasho bamufate impiri kubw'iryo deni yari afise, kuko ryoba ryamaze kurihwa. Natwe mwene wacu mukuru, umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo yaraje ku isi yishura ideni twebwe twari dufise. Rero twebwe nta deni na rimwe dufise. Nico gituma yaduhaye ubugingo budashira. Nico gituma Yesu Kristo yavuze ngo uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo, umuntu yumva ijambo rya Kristo akamwakira nk'umucunguzi wacu, nk'umucunguzi wiwe, akozwe ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu yera. Abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Kandi mu yandi majambo, umuntu ntazoshirwa mu rukinja. Murabe igice cha 5:24 muri Yohana haravuga ngo nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko bavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Abavuye mu rupfu, kuko mu kugwa kw'ikiremwa muntu, kubera ko bose bacumuye bagakugwa mu bwiza bw'Imana, bava mu bugingo budashira. Ariko ubu biciye muri Kristo tukagarugwa mu bugingo budashira. Nkuko ikiremwa muntu cavuye mu bugingo budashira kikaja mu rupfu kubwo kugwa mu itongo rya Edeni, ubu rero biciye muri Adamu wa kabiri tuva mu rupfu tukaja mu bugingo. Ni ukuvuga ngo tugarugwa tugasubizwa mu bugingo budashira. Turonka umubiri wa teofani ufise ubugingo budashira mu buringanire bwa gatandatu,
gatandatu igihe twizera Kristo nk'umucunguzi wacu dukozwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo kandi ku munsi wa nyuma azoduha umubiri uboneka uhoraho kandi uhawe ubwiza kugira ngo tubeho ibihe bidashira gutyo rero mu buryo bugaragara naho nyene tuzogarurwa mu bugingo budashira. Yohana 6:39-40 haravuga ngo kandi cyo wantumye agomba niki agomba yuko mu byo yampaye byose atagira na kimwe kinzimirana ariko ngo nze nkizure ku munsi wa nyuma. Ni ryari avuze yuko azozura abo data yamuhaye ni ku munsi wa nyuma. Umunsi wa nyuma ni kimpombe c'indwi kubera ko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka 1000 kubiremwa abantu. Kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ku munsi w'iherezo Kristo yongeye kuvuga ko azokora umuzuko w'abamwizeye bavuye mu mubiri, kandi ku bazoguma tukiri bazima hakaba umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Ku bazoguma tukiri bazima twarizeye umwami wacu Yesu Kristo ndetse twarogejwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo tukaronka mpwemu yera yasezeranye uguhindurwa kw'imibiri yacu. Tuzohindurwa nuko rero tuzogira umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza, kandi tuzogira ishusho na kameremere ko mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero mwitegereze, Kristo niwe mucunguzi wacu. Gucungura bisobanura gusubira mu kibanza wahozemwo, kandi niwe adusubiza mu bugingo budashira, aho ikiremwa muntu cagwiriye mu itongo rya Edeni. Rero twebwe twariko turabona ko ikiremwa muntu uhereye igihe cashigwa ku isi camye kigenda kigeragezwa. Ni ukuvuga ko Adamu na Eva barageragejwe, ndetse kandi turabona na Aburahamu nabo nyene yageragejwe akaguma ashikamye ku ijambo ry'Imana. Turabona kandi na Yakobo ku giti ciwe ariwe nabo nyene yageragejwe, nuko we yarose ugucungurwa kwiwe aremerwa nk'umwana w'Imana hariya igihe yahura na marayika w'uhoraho akanigana nawe akanesha. Nukuvuga ko dutegerezwa kugwana kandi tukanesha. Yakobo rero yarose intsinzi, izina ryiwe rirahinduka yitwa Isirayeli. Turabona ko na Mose nawe nyene yageragejwe, ariko Mose kubwo kuzura ishavu yakubise urutare ku nshuro ya kabiri, urutare rwa kabiri ari narwo nyene rwashushanya Kristo, ari nabwo Imana yari yamubwiye ko yobwira ko atokubita, nk'uko Imana yari yamubwiye ko yokora ku rutare rwa mbere. Imana yari yamubwiye ko yokubita urutare, ariko urutare rwa kabiri mu kindi kibanza mu bugaragwa yamubwiye ati bwira urutare, ariko Mose yuzuye ishavu akubita urutare. Kandi kubera ko urutare rushushanya Kristo, urutare rwa mbere ubwo Imana yamubwiye ati kubita urutare ruraza guha amazi abantu, byashushanye kuza kwa mbere kwa Kristo, ari we yari gukubitwa ku musaraba Karuvariyo. Cyo gituma rero urutare rwaterezwa gukubitwa, kuko Imana yari kirashira ngaho ishusho n'urugero, urugero rwo kuza kwa mbere kwa Kristo n'urupfu rwe ku musaraba Karuvariyo. Ariko igihe hagera igihe c'urutare rwa kabiri mu bugaragwa naho nyene, ariko rutare rushushanya kuza kwa kabiri kwa Kristo, Imana yamubwiye ati bwira urutare, kuko ukuza kwa kabiri kwa Kristo ntazoza kugira ngo apfe ku musaraba Karuvariyo asesa amaraso yiwe kugira ngo atwoze ibyaha byose, kuko ivyo yamaze kubikora mu kuza kwiwe kwa mbere.
ukuza kwe kwa kabiri no kugira ngo arondere ishengero ryiwe no kugira ngo habeho umuzuko bapfuye bizera Kristo no guhinduka kwa twebwe abakiri bazima. Ukuza kwe kwa kabiri no kugira ngo acungure abahungu bose n'abakobwa b'Imana, no kugira akore igihogwa cyo kwisubiza abo abantu bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro. Mose akubise urutare muri iyo nshuro ya kabiri n'urutare rwa kabiri, yononye ishusho n'ingero yo kuza kwa kabiri kwa Kristo n'ivyategerezwa kuzoba mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi kubera ko Mose yari ngaho nk'umuvugishwa n'Imana, ashiraho ikigereranyo cyo kuza kwa kabiri kwa Kristo n'ibintu bizoba mu kuza kwa kabiri kwa Kristo ku rutare Kristo. Mu gukubita urutare aho yahashize yariko yerekana hashira ukubambwa k'urutare ariko Kristo. Kandi kubera ko hadashobora kuba ukubambwa gusanzwe kuboneka kugira ngo akure ibyaha, kuko ibyo yamaze kubikora mu kuza kwe kwa mbere, hazoba ukubambwa ko mu buryo bw'impwemu. Kandi ukubambwa ko mu buryo bw'impwemu ku munsi wa nyuma, aho bazovuga bagwanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe no gushitswa kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ababikora bose bazofatwa nk'abantu babambye Kristo mu nshuro ya kabiri. Ni ukuvuga ngo bya bindi nyene bakora mu myaka 2000 hetse abamubambye, uko niko kandi n'abazohaguruka bakagwanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo, bakavuga bagwanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo ku munsi wa nyuma, bazokwagirwa muri ubwo buryo nyene. Dushobora rero kubona impamvu Imana yashavuriye Mose, kuko ishusho n'ingero yatereza gushiraho ngaho yarayononye. Kandi ni ikintu gisanzwe mu buryo bugaragara mu maso y'abantu, kuba hakubwira urutare agakubita urutare nk'uko yari yabikoze ku rutare rwa mbere. Umuntu wese yashobora kuvuga ati iryo si ikosa rikomeye cyane, ariko ku Mana iryo ryabaye ikosa rikomeye cyane rya Mose. Kandi n'igihe abantu buzuye ishavu niho bakora amakosa akomeye cyane mu buzima bwabo. Rero murabe, yakoze ikosa rikomeye cyane imbere yo kugaragara kw'Imana, umuvugishwa n'Imana Mose, ari navyo byamukwegeye kutinjira mu gihugu c'isezerano ari mu mubiri uboneka w'inyama. Rero Mose yinjiye afise umubiri wa teofani, ariko mu mubiri w'inyama ntiyashoboye kujabukira hakurya ya Yorodani. Yosuwa yajabukanye abantu hakurya ya Yorodani. Mose rero yamenye ko yari yacumuye imbere y'Imana, aramubwira ati ndeka basi ndabe igihugu c'isezerano. Imana iramubwira ati duga ku musozi witegereze igihugu nasezeraniye abantu, atucitegereze n'amaso yawe, kuko wewe utazojabuka ngo ushike hariya, kuko wakubise urutare. Yaciye namubwira impamvu. Mose yabonye igihugu c'isezerano yinginga Imana ati mwami nyemerera ninjire mu gihugu c'isezerano. Yageze no bwasaba imbabazi z'ivyo yakoze, ariko Imana ntiyabimwemereye. Imana ubwayo yaravuze ati ntiwongere kumbwira kuri ivyo bintu, nakuvuga ngo ntuzinjira nta bindi, ntiwongere kumbwira kuri ivyo bintu. Murabe ingene Imana yakariyishavurira umuvugishwa n'Imana wayo. Rero
Imana yeretse Mose ko azoba ari Yosuwa ari we azokwinjira akajabutsa abantu akabashikana mu gihugu cy'isezerano hakurya ya Yorodani. Yosuwa bisobanura umukiza cyangwa umucunguzi. Izina Yosuwa mu Kigiriki ni Yesu, ni ukuvuga umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Izina ryiwe mu Kigiriki ni Yesu, ariko murabe mu Giheburayo ni Yosuwa canke Yoshua. Rya zina nyene rya Yosuwa umwe yinjiza ubwoko bw'Heburayo mu gihugu cy'isezerano. Dushobora rero kubona ko Yosuwa wacu ari umwami wacu Yesu Kristo, uwo uzotugeza mu gihugu cy'isezerano mu kuza kwiwe kwa kabiri. We azotugeza mu gihugu cy'isezerano mu mibiri mishasha, kandi azotugeza mu gihugu cy'isezerano c'inganzi y'ubwiza y'imyaka 1000. Kandi rero turabonye ko twese dutegerezwa kugeragezwa. Ihanga ry'Abaheburayo nk'ihanga naryo nyene ryarageragejwe. Kandi murabe mw'iryo myaka 40 ihanga ry'Abaheburayo ryariko rirageragezwa hamwe n'umuvugishwa n'Imana Mose, abantu hamwe n'intumwa yabo nayo nyene. Imana rero ivuze mu gusubira mu byagezwe igice c'8 ko Imana yagejeje abantu mu bugaragwa kugira igiriki, kugira ngo ibagerageze no kugira ngo imenye yuko bazokorera Imana canke batazoyikorera. Haravuga mu gice c'8 mu gusubira mu byahezwe aho twasomye dutangura, havuga ngo ibyagezwe byose mbagero uyu munsi muze mu byitondere mu bishitse kugira ngo mubone uko mubaho mugwire, kugira ngo mwinjire igihugu uhoraho yarahiye basugokuruza banyu ko azokibaha. kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa uhoraho Imana yanyu yabarongoye mu y'imyaka uko ari 40 kugira ngo abacishe bugufi abagerageze. Murabona, kugira ngo abacishe bugufi no kugira ngo abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ibyagezwe byiwe canke ko mutazovyitondera. Nuko yabacije bugufi yemera ko musonza, araheza abaguburira manu mutari muzi n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo bamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kujya gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa kuhoraho. No kuvuga ngo n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi ihanga ry'Abaheburayo muri iyo myaka 40 ryagararije Imana incuro tutoharura. Kandi ivyanditswe biravuga yuko bashatse gutera amabuye Mose incuro 10 zose. Mu yandi majambo uko kwari kugaragiriza Imana, kuko Imana yari iri mu mvugishwa n'Imana Mose irongora iryo hanga. Uburongozi bw'Imana bwari buri mu mvugishwa n'Imana Mose hagati mu bwoko bw'Abaheburayo. Rero mu gihe Imana yariko iragerageza abo bantu, yariko igerageza n'intumwa mu mvugishwa n'Imana Mose. Kandi ya mu mvugishwa n'Imana Mose ntiyashoboye kwinjira mu gihugu cy'isezerano hakurya ya Yorodani, ndetse kandi n'abari bavuye muri Egiputa b'imyaka 20 n'iyirenga nabo nyene ntibashoboye kwinjira mu gihugu cy'isezerano kiretse Yosuwa na Karebu. Aribo bari bafise imyaka 20 n'iyirenga igihe bava muri Egiputa, kandi kubera yuko bagumye bashikamye mu ijambo ry'Imana binjiye mu gihugu cy'isezerano. Nakuvuga ko barose ukwemerwa nk'abana b'Imana banesha ikigeragezo. Rero abinjiye mu gihugu cy'isezerano bari ab'imyaka 20 kuva ku myaka 20 no munsi yayo mu bavuye abana bavuye muri Egiputa n'abavukiye mu bugaragwa. No kuvuga ko
ryari hanga rikiri ritoto niryo ryinjiye mu gihugu c'isezerano kandi iyo ntambuko y'imyaka 40 mu bugaragwa yabaye intambuko y'ikigeragezo. Dushobora rero kubona ko kandi Yesu Kristo umucunguzi wacu nk'abavugishwa n'Imana bose nkuko nabo bageragejwe na Yesu Kristo nabo nyene yarageragejwe kandi yarageragejwe mu bugaragwa igihe yisonzesha imisi 40 umugwanizi akazana kuri we ukugera utuntu two kumugerageza ariko Yesu Kristo yaranesheje. Yesu Kristo yagize ubukozi bwiwe bw'imyaka 3 n'igice kandi igice runaka c'ubukozi bwiwe we yaduze ku musozi wo guhindurirwako kugira ngo yemerwe nk'umwana w'Imana kuko we yagumye ashikamye n'ijambo ry'Imana. Buri gihe yavuga ati vyanditse ngo umuntu wese ashaka kuronka intsinzi ategerezwa kuguma gushikama mu ijambo ry'Imana akomeye kuko ubuzomwemera nk'umwana w'Imana ninde n'Imana. Dushobora rero kubona ko aho hari Mose na Eliya ku musozi wo guhindurirwako kuko kugira ngo umuntu yemegwe acungurwe aragwe mwitegereze namwe nkuko vyari bimenyerewe mu bwoko bw'Aheburayo uwo bagiye kwemegwa ubwa mbere na mbere yateruza guca mu gihe c'ikigeragezo bakaraba neza ko yakunda se wiwe kandi ko yarashishikajwe n'ibikorwa vya se kandi ko yiga gukora mu bikorwa vya se agakora mu bikorwa vya se. Nico gituma Yesu afise imyaka 12 y'amavuka igihe kimwe ari Yerusalemu igihe yasigara Yerusalemu hariya mu rushengero Yozefu na Mariya bakagaruka ntibasanga umwana ntibabona umwana mu gihe bari mu nzira bariko barasubira i Nazareti basubiye i Yerusalemu kurondera umwana bamusanga mu rusengero yicaye ariko avugana n'abadokteri bivyagezwe abaherezi bakuru aho bamubaza nawe nyene akababaza nuko nawe nyene akongera akabishura akishura ibibazo by'abo banyabwenge ari nabo batangazwa n'inyishu Yesu yabaha. Yozefu na Mariya rero bashitse bakamubona baramubwira bati mwana mbega wadukoreye iki jewe naso turiko turakurondera. Yesu abandanya gukosora Mariya aramubwira ati mbega ntuzi ko bimbereye ko mu bikorwa vya data nabwo byari bikorwa by'ububaji ibikorwa bijanye n'ibintu by'ububaji ariko byari bikorwa vya data wo mwijuru kandi ibikorwa vya data wa twese wo mwijuru natwe niho tubereye kuba nuko tukaba turiko turakora buri gihe muri vyo kugira ngo twemegwe nk'abahungu n'abakobwa b'Imana turonke umubiri musha uwo yadusezeraniye twebwe twese. Rero mwibuke ko intambuko y'ikigeragezo iza igihe tukirimwo no mubiri upfa nitwamara gushika mu mubiri musha ari wo mubiri uhoraho uhawe ubwiza umubiri udapfa kandi utabora aho ntikizoba ari igihe co kugira ngo dupimwe tugeragezwe. Ico gihe tuzoba twamaze kugarurwa burundu mu mwuzuro twagaruwe mu bugingo budashira dufise ubugingo budashira kandi tuzoba dufise ishusho na kameremere k'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo dufise umubiri umeze nk'umubiri uhawe ubwiza wa Yesu Kristo kandi ico gihe tuzoba turi mu mwanya wuzuye w'abami n'abaherezi kugira ngo tuganzanye na Kristo imyaka 1000 hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira nk'abami n'abaherezi. Ariko dutegereza guca mu gihe c'ikigeragezo
kuko twese tuzogeragezwa. Ishengero rero ry'umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga naryo nyene ritegerezwa kugeragezwa, kandi ava mu gihugu mu kindi ishengero rya Yesu Kristo buri gihe cagiye kigeragezwa na buri ntumwa nayo nyene yamye igeragezwa. Muri iki gihe c'iherezo ishengero rya Yesu Kristo rizoca mu kigeragezo gihwanye n'iki gihe c'iherezo, kandi rizoronka intsinzi idasanzwe mu rukundo rw'Imana, kandi rizoronka ugucungu gukoragwa, kandi buri muntu agize ishengero rya Yesu Kristo azoronka intsinzi mu kigeragezo ca nyuma c'ishengero rya Yesu Kristo. Hamwe n'abagize ishengero rya Yesu Kristo tuzoronka intsinzi mu rukundo rw'Imana, kandi tuzokwemerwa nk'abana b'Imana, tuzohindurwa, kandi uherebwa ukabandanya ntihazokongera kuba ibindi bigeragezo. Rero uko niko kandi bizoba no ku ntumwa y'ishengero rya Yesu Kristo, intumwa yo mu gihe cy'ibiri komeze ifuruka, kandi twese tuzoca mu kigeragezo, tuzoguma dushikamye mu ijambo ry'ubugingo, ijambo rya Kristo, kandi tuzoronka intsinzi mu rukundo rw'Imana, kandi tuzokwemerwa nk'abana b'Imana, tuzohindurwa, kandi tuzogira umubiri uhoraho, tuzogira ishusho n'akameremere k'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Turiko turabaha mu gihe kizoragwa, kizokwemerwa, igihe ubwo abahungu n'abakobwa b'Imana bazokwemerwa nk'abana b'Imana, ni igihe c'ibiri komeze ifuruka, arico kiriko kirahamagarirwamwo, cegeranirizwamwo abatenejwe n'Imana bose biciye mw'ijwi rya Kristo, ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba biciye muri marayika w'intumwa kuri uno munsi wa nyuma mu kibanza c'abanyamerika Latine na Karayibe. Dushobora rero kubona aho twisanze mu mugambi w'Imana, twisanze mu gihe c'ibiri komeze ifuruka, igihe aho abahungu n'abakobwa b'Imana bazoca mu kigeragezo, bakazoguma bashikamye mu ijambo ry'Imana, bakaronka intsinzi ikomeye cyane mu rukundo rw'Imana, kandi bazoronka no guhindurwa ku mibiri yabo, kandi tuzogira ishusho n'akameremere k'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. N'ubu ntiturahindurwa, ariko tuzohindurwa muri iki gihe c'ibiri komeze ifuruka, igihe c'izahabu c'ishengero rya Yesu Kristo, kandi kubwo kwizera dufata iryo jambo rirashe riri positive, nuko tukarigira iryacu. Nta kindi gihe gihari hanyuma y'igihe c'ibiri komeze ifuruka, kandi ibihe vyaheze nta na kimwe cagize ukweme gukuragwa, kuko ukuragwa nuko mu gihe c'ibiri komeze ifuruka aho ishengero rya Yesu Kristo ryemerwa rikaragwa. Nico gituma nk'uko hagaragaye Mose na Eliya ku musozi wo guhindurirwako kugira ngo Yesu Kristo yemerwe nk'umwana w'Imana, hagaragara ubukozi bw'imyera y'ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya mu gihe c'ibiri komeze ifuruka, kugira ngo ishengero rya Yesu Kristo naryo ryemerwe riragwe. Dushobora rero kubona arico gituma nk'uko Yesu Kristo mu gihe cyo kwemerwa kwiwe ku musozi wo guhindurirwako yari mu bukozi bwa Mose na Eliya. Ivyanditswe biravuga ko hagaragaye Mose na Eliya bavugana na Yesu, bavugana ivy'urugendo rwa Yesu aja i Yerusalemu, kubw'igikorwa yaragiye gukorera hariya i Yerusalemu, igikorwa c'ubucunguzi. Rero murabe namwe ingene ku munsi wa nyuma mu bukozi bwa Mose na Eliya, Imana izobere kiratubwira ku mugambi w'Imana wose uzoba uri kurakorwa mw'iki gihe c'iherezo, n'ingene ishengero rya Yesu Kristo rizoja i Yerusalemu kugira ngo ribe i Yerusalemu riganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma
n'ibihe bidashira tuzogenda mu mubiri uhoraho uwo tugiye kuronka kandi tuzoganira na Kristo imyaka 1000 hanyuma n'ibihe bidashira. Rero murabona ko mu bukozi bwa Mose na Eliya niho uku guhishurirwa kose kw'ibintu byose niho kumenyeshwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Hariya kandi hanagaragaye mu maso h'umwami haca ibibatsi nk'izuba. Izuba rishushanya Kristo. Kristo yaravuze ngo ndumuco w'isi. Izuba ni umwami w'ibinyasi n'umwami wacu Yesu Kristo nawe ni umwami w'abami n'uganza abaganza. Rero ukuza kwa kabiri kwa Kristo ni nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe ikibibatsi niko muvugishwa n'Imana Maraki yavuze mu gice ca 4 umurongo wa 2 aho yavuze ngo ariko mwihabo bahizina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rivise ugukiza mu mababa yaryo. Izuba risanzwe nta mababa rifise ariko Kristo ariko izuba ry'ubugororotsi avuze yuko umwana w'umuntu azozazananye n'abamarayika biwe aribwo bukozi bwa Mose na Eliya ariyo myera y'ibiri n'amababa y'izuba ry'ubugororotsi amababa y'umwana w'umuntu. Rero munyihanganire murabe amashami abiri y'umwelayo muvugishwa bwa Zakari igice ca 4. Ayo mashami abiri rimwe ryari riri iburyo irindi riri ibumoso nk'amababa akomeye y'inkukuma. Rero dushobora kubona ano mabanga yose y'ubuhanuzi ajanye n'iki gihe c'iherezo azoshikirizwa mu ishengero rya Yesu Kristo mu gihe c'ibiri komeze furuka. Dushobora no kubona ingene yatanguye gushitswa mu gihe c'iherezo kubera iki kuko ishengero rya Yesu Kristo ryashitse kuiherezo ry'imisi yaryo yo ngaha ku isi kandi riterezwa guhindurwa rikajanwa mu rugo rwa data wa mwijuru mu birori bidasanzwe by'ubukwe bw'umwagazo w'intama aho Kristo azotanga ingero ziwe akaziha abahungu bose n'abakobwa b'Imana abantu bose bagize umubiri we w'ibanga w'abizera bakoze mu gikorwa ciwe mu gihe bemerewe kubamwo. Paulo yaravuze ati kuko ibikorwa mukorera umwami atari iby'imfa gusa ni kuvuga ko muzoronka ingero ihuye ingero muzohabwa na Yesu Kristo. Yaravuze kandi agereranije ivyo n'umurimyi abiba yavuze ati kuko ubiba bike azosarura bike ubiba intete 3 z'ingano nuko rero azoronka ibiti 3 vy'ingano kandi buri giti c'ingano mu gihe cyo kwama ingano 100 nuko rero yoronka ingano 300 ariko ugubiba intete 1000 z'ingano kandi nko buri rutete rwose rumeze aribyo vyoba ari ibintu bisanzwe nuko buri giti c'ingano kikera ko intete 100 z'ingano mbega n'ingano zingana gute yosarura uwabivye intete 1000 z'ingano nuko rero yozosarura izingana gute yozosarura ninde yoshobora kubigwizaho zoba ibihumbi 100 canke imiliyoni 100 canke ibihumbi 10 nkuko canke n'ibihumbi 10 canke n'ibihumbi 100 canke n'umiliyoni canke n'imiliyoni 10 nkuko nukuvuga ko azosarura nyinshi ariko nko mu gihe ugundi nko mu gihe ubundi yobiba ingano ibihumbi 100 nuko rero wowe yosarura byinshi cyane. Twese rero twifuza gusarura byinshi ariko bidaciye mu gikorwa. Iyo ni politike y'umunebwe kandi umunebwe umwe Kristo yavuga muri Bibiliya igihe hageze igihe
cyo guhembwa c'ingero ntabwo yahembwe yarose ingero nimwe ariko ivyo yari yahawe yaravyatswe bihabwa warafise vyinshi iryo ni wa mugani w'amatarento warafise talent imwe yarayihambye ntihagira na kimwe ayikoresha warafise zitatu arazigwiza arazidandaza ziragwira no warafise zitanu nawe nyene arazidandaza igihe rero Imana yaza kuzibabaza igihe shebuja yaza kuzibabaza uwarafise zitanu akazidandaza akazigwiza zikakwira 10 uwafise zitatu nawe akazigwiza zikakwira zitandatu uwarafise imwe nawe nta na kimwe yayikojeje kandi hanyuma yaciye atangura kwisigura nkuko nababwiye buri gihe iyo umuntu akosheje buri gihe agerageza kwisigura agagerageza gusigura amakosa yiwe hakuvuga ati nakosheje nacumuye ati ngirira imbabazi mwami wanje ariko uwarafise imwe ntagira na kimwe ayikoresha akayihamba igihe shebuja yaza kuyimubaza yaravuze ati ngiyi taranto wampaye ati tora ndagusubiza itaranto yawe ati kuko narinzi ko wewe uri umuntu agoye yimbura no kuvuga ngo asarura aho atabivye nuko nje ndatinya aho kandi Kristo atwereka yuko abantu b'ubwoba abantu bagoyigoyi ari abantu ataco bitaho ari abantu ataco banezwe mu gihe Imana iduha amatarano no kugira ngo tuyakoreshe kandi izodufasha kandi ibikorwa byose mu bikorwa byose tuzokora umugisha w'Imana uzoba ku bikorwa dukora kugira ngo bigwire ariko uwarafise taranti imwe buri gihe yarondera ibyo kwisigura kugira ngo asigure ububegeto bwiwe shebuja aramubwira ati we waruzi komeze nkuko kubw'ivyo rero vyari kukubera vyiza guhereza taranto yanje abakozi kugira ngo ninaza nze ntori iyo taranto yanje yarungutse no kuvuga ko Imana ishaka kuronkana inyungu ivyo yaduhaye no kuvuga ngo mu buryo bugwiriye rero ati waruzi komeza uko ati vyari kukubera vyiza rero uhaye itaranto yanje abakozi abariko barakora kugira ngo nze ndayironkana inyungu yarungutse no kuvuga ko ugufise talento nkeya nuko rero yiyunga n'ugufise talento nyinshi bagakorana nuko agashira itaranto yiwe mu gikorwa uwagundi muntu aba ariko arakora canke abandi bantu bafise amataranto menshi uko no gushira hamwe izo taranto nuko rero zikazokwimboka cane kandi shebuja nawe mukuza nukware azosanga iyo taranto yarimbutse cane yarungutse none niki Kristo yagiriye urya atadandaje taranto yaramubwiye ati mushumba mubi kandi w'ikinebwa ataco yitaho umuntu adakora mu gihugu ca Kristo umucunguzi wacu ari we yaje kwisi akadupfira umuntu nawe akaguma atakintu na kimwe akoreye Kristo mu gihe we yadukoreye ibintu vyinshi akadukorera vyose Kristo aramubwira ati mushumba mubi kandi ataco yitaho mubi kandi ataco yitaho ntiyakunze umwami kandi ntiyashatse gukorera umwami aramubwira umwami yaravuze ati mwaki iyo taranto mu gihe ugufise itaranto 10 aramubwira ati ariko tafise itaranto 10 Kristo arababwira ati ugufise azokongerwa vyinshi
kubera iki uwo afise yarakoze agwiza arabigwiza uwo n'umukozi mwiza. Nko mu gihe wewe waba ugiye gushira amafaranga yawe mu bucuruzi hamwe n'uwundi muntu, nuko hakaba hari abantu babiri, umwe ibikorwa byose yakoze bikaba byarahombye, ubundi nawe ibikorwa byose yakoze bikaba byabaye intsinzi, akaba yarungutse yarabigwijije ibyo yakoze. Mbega we ninde wofatanya n'amafaranga yawe? Nuwo yarose intsinzi yungutse, ntiwofatanya n'uwo atagize intsinzi, kuko n'ibyo nabyo byoca bihomba. Rero ati nimuyihe uwafise taranto nyinshi, kandi mwitegereze namwe Kristo ashaka yuko ibyo yaduhaye tubikoresha mu buryo bigwira, mu buryo bibe by'umugisha mwinshi. Mbega mwamuze ikintu kimwe, ubu uzovyungukiramwo n'uwo muntu nyene, kuko ubuzobiba bike azosarura bike, ariko ubuzobiba byinshi azosarura byinshi. Kandi ibikorwa mukorera umwami nukorera si iby'imfa gusa, nakuvuga ko tuzoronka impembo, tuzoronka ingero nk'uko Imana yabisezeranye. Mwitegereze, Imana ntishaka abanebwe mu gihugu cayo, ntishaka abashumba babi ataco bitaho mu gihugu cayo. Rero abashumba b'abakozi bazoronka ingero ikomeye cyane. Suko umuntu yavuga ati ngiye gukora kugira nzohembwe, ariko Kristo yavuze yuko azotanga ingero, kuko mwitegereza namwe muri Matayo capítulo 16 igice cya 16 murongo wa 27 haravuga ngo kuko umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ni ukuvuga ko si ibintu umuntu yovuga ngo ndashaka ko azompemba, yaramaze kubivuga. Kandi umuntu wese akora mu gihugu cya Kristo agakorana urukundo rw'Imana azoronka impembo yiwe. Mu Byashuwe 22 murongo wa 12 naho nyene haravuga ngo hendaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Nakuvuga ko Kristo azogerera umuntu wese ku giti ciwe amugerera ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ni ukuvuga ko abantu mu birango wa Kristo batereza kuba bariko barakora mu buryo canke mu bundi buryo, mu buryo bwarwa bwose. Ntibakwiye kuba ibinebwe, kuko abanebwe bafatwa nk'abantu ataco bitaho n'abashumba babi. Niko Umwami Yesu Kristo abafata, uko niko abafata, kandi nta mugabane n'umwe bafise canke amahigwe ku ngero Kristo azotanga mu birori by'ubukwe bw'umwagazo w'intama. Abantu benshi baravuga bati jewe ndeka abantu bose bakore. Ati gihe Kristo azotanga ingero zose aziduhe twese, aduhe zingana. Avuze ngo hendaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Utakoze na kimwe mu gikorwa c'umwami mbega azohembwa iki? Nta na kimwe. Uwakoze azoronka impembo ikwiranye n'ivyo yakoze mu gihugu ca Kristo,
kandi nko mu gihe azoba yabikoranye urukundo rw'Imana atari kugira ngo yiheshe cyubahiro canka akabikora kubwo gukebana canka akabikora kubera ko ariko ararondera ingero ariko abikora kuko akunda umwami Yesu Kristo kandi akaba anezerwa cyane n'umwami Yesu Kristo kugeza ubwo ashaka kumukorera agashaka kumukorera mu rukundo rw'Imana. Ndetse no mu bikorwa twebwe dukora naho nyine turageragezwa. Ntihashobora kuba ukwikunda ariko urukundo hakwiye kuba urukundo rw'Imana mu bugingo bwacu kubwo mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nyuma y'agakiza ibakwe rikomeye cyane dufise mu biryango wa Kristo ni ugukora mu gihugu aciwe. Iryo nihigwe umwe wese muri mwebwe afise nanje kandi umwe wese yitwararike haba agakiza kiwe ndetse n'igihugu aciwe mu mwami, kuko twese turiko turageragezwa, twese tuzogeragezwa niko icigwa cacu c'umwe mwanya cavuga. Kandi mu rugendo rw'ubuzima bwacu ngaha ku isi mwibuke turiko turagira iki? Turiko turageragezwa. Ntimwibagire canke ngo mukure imishaha yanyu mwirengagiza yuko twese turiko turageragezwa nk'abantu ku giti cacu mu rugendo rw'ubuzima bwacu bwo ngaha ku isi, umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Ikiremwa muntu cose kiriko kirapimwa, kiriko kirageragezwa. Rero turashimira Kristo kubwo kumenya ko turiko turageragezwa, ari byo bidufasha kugira ngo twitware neza, byo dukora tubikore tunyarutsa, tubikore neza, ndetse tugaragarize n'urukundo rwacu, turugaragarize Kristo, ndetse tunakore no mu gihugu aciwe. Aribwo uburyo bumwe ubwo tumwerekeramwo urukundo tumukunda. Si ukuvuga gusa uti ndakunda Kristo, tumukunda nuko rero tumukorere mu gihugu aciwe. Ivyanditswe biravuga biti kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko ntibigarukiraho. Haravuga ko yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko aronke ubugingo budashira. Rero natwe turakunda umukundwa wacu umwami Yesu Kristo n'ubugingo bwacu bwose, kugeza ubwo twamuhaye ubugingo bwacu n'imitima yacu, kandi turanamuha n'igihugu cyacu, ibikorwa byacu tugakora mu gihugu aciwe, tugakora mu gihugu aciwe dukorana urukundo rw'Imana, tukaba turiko turamwiyegurira. Yaravuze ngo uzokunde uhoraho Imana yawe n'ubugingo bwawe bwose, n'ivyiyumviro byawe byose, n'inguvu zawe zose. Ivyo bigaragaza ko umuntu amwiyeguriye n'ubugingo bwacu bwose, n'inguvu zacu zose, n'imitima yacu yose, ndetse uko turi kose. Ni ukuvuga ngo mu bugingo, mu mpwemu, hamwe no mu mubiri, nk'uko nawe nyene yatwihaye kandi yaduhaye agakiza ku buntu. Twese tuzogeragezwa. Dushobora kuvuga duti twese turiko turageragezwa. Rero twariko turabona abo mu gihe c'imbere y'umwuzure ingene bageragejwe, twabonye kandi nabo mu gihe c'inyuma y'umwuzure ingene bageragejwe. Ubu naho turiko turabona ingene natwe turiko turageragezwa mw'iki gihe c'iherezo, kuko twese tuzopimwa, tuzogeragezwa, kandi twese turiko turageragezwa.
Ha sido para mí un privilegio muy kuri jewe grande ryari estar higwe con ustedes ridasanzwe en kubana esta noche namwe de muri hablar iri joro testimonio ndabashingira intahe de que todos yuko twese somos probados. turiko turageragezwa Y nosotros pasaremos la prueba kandi natwe tuzoca mu kigeragezo tukineshe tuzokwemegwa nk'abahungu n'abakobwa b'Imana cuerpos eternos bagaragajwe mu mubiri horaho kuko tuzohindurwa y seremos iguales kandi a Jesucristo. tuzomera co kimwe na Yesu Kristo mu ishusho na kameremere k'umukundwa wacu mucunguzi. None nihe hari abariko barageragezwa muri iki gihe nuko rero turi hano Una parte acá en la igice kimwe ngaha muri Repubulika yo muri Chile y también en todos los países ndetse no mu bihugu byose by'abanyamerika Latine na Karayibe turiko turageragezwa n'Imana muri iki gihe c'iherezo y vamos a obtener la kandi victoria tugiye kuronka intsinzi y vamos a ser kandi adoptados tugiye como kwemerwa nk'abana b'Imana tugiye guhindurwa porque él así kuko lo ha prometido. uko niko yabisezeranye. Que las bendiciones de Jesucristo, Ese migisha ya Yesu Kristo murakabisezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje y nos ayude y nos kandi fortalezca adufashe adukomeze muri iyo ntambuko y'ubuzima donde bwacu estamos aho siendo probados. turiko turageragezwa. Señor Jesucristo, ayúdanos. Mwami Yesu Kristo dufashe Fortalécenos dukomeze duhinga y ubu úsanos también en ti. kandi unadukoresha mu gihugu cawe Y pronto kandi vuba wuzuze igitigiri c'abatoranijwe n'igikorwa co kujana ubutumwa mu bibanza byose hinjire wa nyuma mu batoranijwe huzure umubiranga w'ishengero ryawe abapfuye bose bizeye bazukira mu mubiri horaho natwe bakiri bazima duhindurwe mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mu bikunzi bakunzi bagenzi inshuti zanje muri hano aha muri Antofagasta Chile kandi se umwami wacu Yesu Kristo yobandanya kubahezagira ibihe bidashira. Mwese mugire Buenas noches. ijoro ryiza.